TV turabaramukije ni Lima Varakaza tukaba turi kumwe na MT number 1 no musino twagendeye kuko amazi imisi itari mike ari mu Burundi. MT number 1 ndakuramukije bamugize na mahoro. MT number 1 na mahoro umaze igihe gitari gito mu Burundi, turashaka kumenya iki cyatumye MT number 1 afata igihe kinana gutya ari mu Burundi. Muzigiye kingana n'ukwezi n'indwi cyatumye mfata urugendo mu bikorwa nyine bisanzwe muzika n'ibindi personel. Ni zahe indirimbo wakoreye ngahe Bujumbura mu gihe umaze mu minsi umaze ino? Narakoze amawodi yashika kuri 2, hari niyo nakoranye na Masterland, hari n'indi nakoranye na n'umugwi Masoja yero. Narakoze clip zishika kuri 4, hari mu indirimbo nasubiyemo y'umuririmbyi Sanireng. Nizo ndimbo zindi zose nakoze na clip, kuvuga nakoze audio 2 na clip 1. Tugarutse kuri rya ndirimbo na cyane ko naco nyene ari kintu twari dukeneye cyane. Harabibaza ati mbega MT number 1 irya ndirimbo barayisavye canke yapfuye kuyabu kwinararirimba byagenze gute? Mu mategeko narayisavye sinavuga indirimbo ntayisavye, kandi je ndazi icyo twita copyrights, ndazi ingorane zayo, ndazi amategeko y'umuziki. Wayisavye bahaga ku giti ciwe nyene? Nayisavye bahaga ku giti ciwe. Ubunye mu minsi umaze Burundi ni iki washoboye kubona mu muziki w'Uburundi? Ico washimye, ico waneguye bimeze gute? Icyo nashimye nuko novuga umuziki w'Uburundi uratera intambwe uko bukeye uko bwije, barakora abaririmbyi urabona ko bafise ingufu. Donc nukuvuga ko ni buke ariko harimo impinduka nkuko nabisize muri 2016. Ikindi naco kuvuga icyo no bananeguye ni nk'abaririmbyi bamwe batari seriye, ariko cyo ni ibintu bito kuko ngira ngo umunsi n'umunsi cyangwa umwanya n'umwanya bazoba seriye bamaze kubona ko abo batanguranye babatambutse. Bishatse kuvuga ngo abaririmbyi batari seriye ugombye kuvuga donc no kuvuga mvuze umuririmbyi atari seriye novuga nk'umuririmbyi usanga nk'ubuje par exemple ndafise abaririmbyi nari napanze gukora na collabo nabo, kandi n'abaririmbyi bakomeye cyane twese twemera, ariko sishatse kubavuga izina, ariko ndafise umuririmbyi nari napanze gukora na collabo nawe. Turapanga gahunda, ibintu byose tubishira kuri niveau, mugabo hageze ko dukora na Murundi ndamubura, byaciye binyereka ko uwo muririmbyi n'ubwazwi kandi akomeye, ariko ntari seriye nkuko je mba ndavyifuza. Tugarukiye kumwe nafashwe abaririmbyi bagenza bari hano mu Burundi, wabonye bagufata gute? Abamenyesha makuru wabonye indirimbo zawe bazizi, warafashe igihe gituri ngaha mu Burundi, wasanze abantu bumviza indirimbo zawe canke wasanze bimeze gute? Indirimbo zanje zirumvirizwa, amaradiyo menshi indirimbo bayishimye barayivuza, kandi nanje nkayumva kuko numva biranshimishije. Abanyamakuru vraiment baranyakiriye nkishika hano, ikintu cya mbere babanje gukora baranyakiriye, banyereka umutima w'urukundo, bamakari mu gihugu, ndishima. Bamwe na bamwe twaragumanye hafi na hafi, banyereka igisagara, abandi dukoranye n'ibikorwa nk'ama interview, ibintu nk'ibyo. Abaririmbyi bamwe na bamwe nabo nyene twarabanye hafi na hafi, turakora ibikorwa. Ndashima vraiment kuvyerekanye n'abaririmbyi n'abanyamakuru, sinidoga, baramaye karibu kandi narashimye. Ugiye kuva mu Burundi ku munsi w'ejo, uzova mu Burundi, niki kintu uvuga uzodusigira nk'umuziki mushasha? Mbega haba hageze ko uzozisiga zya ndirimbo wasize ukoze canke muri gahunda zawe ntivyari birimo? Indirimbo nakoze kugira nzozisige biravana, zimwe na zimwe ntizageze kuko indirimbo je mu kwisohora ndakora nkashyiraho, mugabo kugira isohoke nuko mba ndayihaye uruhusha, kandi indirimbo sisohorera rimwe nka clip. Ibyo ni ibintu zidashobora gusohokera icyarimwe. Ubu nasohoye ya Sanireng, mu minsi nzosohora yari iby'abandi nko mu kwezi kwa 6. Mu kumunani naho ncisohora Mi Wife ijya nakoranye na Masterland. Nyuma yaho naho nsohore
nzoruguha nakoranye na Yero ubwo kugira abantu bamenye ko nayisohoye ifo yuko bankurikirana kuri YouTube yanje MT#1 Vivo bakamenya niyihe ndirimbo nashize ko kuko je sinkunda gutanga indirimbo mu WhatsApp n'ibyo oya indirimbo zanje ukurikirana page yanje ya Facebook MT#1 cyane ukaja kuri YouTube MT#1 bica biza ubwo wari wese ashaka nko kumenya indirimbo no bangomba gushira hanze ndakunda gutanga akantu ka publicité kaka advertise nkavuga indirimbo iri karibu mukuza indirimbo ngira nshire hanze ndabanza nkabiteguza iwacu iyo nakuriye habaye umwana yari ntore yari umuyabaga yareswe runtu nyarakarorero murunganwe uyo mwana nikatihabwa yarakundwa eka yarakundwa yari umukiristu niyasiba misa niko yareswe niyahemuka. Turashimira cyane MT#1 kamera kuganira nawe. Namwe murakoze. Twari kumwe na MT#1 tukaba tumusanze ahasanzwe ari i Bujumbura. Twibazere ko mwashoboye kumva ibitari bike kuri MT#1 ku muziki bigiye gusohoka nimaze gusohoka. Mwakoze cyane gushaka kudukurikirana.